Mutima sa Imana yo mwijuru igukomeze. Yego amen. Urugamba rurakomeye. Amen. Kandi urugamba ntigoroshe. Amen. Twahuye ryo rya mbere ingozi uravyibuka. Yego. Ndaguhanura kandi narashimye ingene wagendeye ku mpanuro zanje. Imana igukomeze cyane gose ikujabutse. Twifuza yuko utegura igiteramo kijamo abantu barenga 10,000. Yo ndarongoye. Isaac TV. Oh. Abarundi hoje ndabakunda. Iyo bababwiye amashi murababarira. Mubona mwo kwitaba inama ya perezida mwebwe. Mukuru w'igihugu agomba yinjire murahaguruka. Nanje rero ndi nka perezida no bakomesha. Mukoma amashuko. Cyangwa mugakoma amashi. Shandabareka nkareka kwicara mugakoma amashi umunsi wose. Mwiha amashi meshi. Amasengesho kuri Mutima mu buhinga bw'ivyuma ari indirimbo ya Vishu nawe mu muhamashi amashi kuri Vishu abantu mwe nimba ari beef data koma amashi sawa sawa Mutima 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 amashi kuri Mutima 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 urumugabo Mutima Mutima urumugabo wi Irakami Kurama ya mateleviziyo babonye isanganya nta silence fisi Kuraho terapiye ko maguru yiwanje mu bisanzwe ndatamba nahevye gutamba gusa nayimaze iminsi ndi muri konje yo gutamba kuko meruka kuja muri mariage nambaye ipantaro imbana je naragize ibibazo rero shandatamba ntamvye guca ngo niko ndabereka za tekinike z'abashinwa zuko gaca gahera ngaha muri zone equatoriale na hane nyuma numva kayaga karengana side noru aho rero gutanga mikoro kubashinga ntahe ndayitanga negeranije pasteke zibiroko umushinga ntahe aserukira umuryango w'umukobwa ubwo nkaca nsigarariya gusa icyantunze nuko nkunda kwambara amaboka yirabura uko iboka yacisa n'ipantaro ya costume mu rubanza biba bitoroshe kiretse gwa rubanza gwa Mutima gwasiba aho Mutima sha mu mukomera amashi Mutima arazi kuresha arazi kugira urubanza rw'ikibiriraho ujya bakomediye nituresha twebwe ndakuravye nturinda kumbaza izina ndakuzi sefini mugabo burya umukomediye abafise imitoma yiwiwe nico kimwe nuko umusirikare usanga afise imitoma yiwiwe umusirikare imitoma y'umusirikare ahuye n'umukobwa bariko barareshanya zamva mumubwira ati ndagukunda cyane ndakunda ukuntu twenga nka mitraillez ifise amenya tonze neza nk'ishene y'amasasu
nkunda ukuntu nyaruka iyo bagutumye ukanyaruka nka rokete. Baba bafise utuntu twishi twiyongereyeko, sivyo? Ndagusabye ntuzonsamburire urugo nka misire. Baba bafise utuntu bongerako. Mugabo rero sha komera amasha abasore kabisa bararinda. N'abantu ba mbere baje kurondera abakobwa batazi yo babasanga. Gusa abapapa nabo baraciye ubwengesha. Abapapa mu kibabisi bo karaciyemwo baca bandika ku rupangu ati ngo sheshiyemesha. Haciye imyaka urukobwa rwasatuye bagaca bahindura agapankarite ngo apa tunawuzisha barafu kuru bujyajya. Besherizami ukumva umuhungu bariganye n'umukobwa ku ishuri. Muganda kubwire kere dire papa n'umwana wa koronel uricaye mu madivu utazi kunagurwa ibeyi. Imagine wiganye n'umukobwa wa mukuru w'igihugu ngaho ntavuze mu izina probleme ugaca wiyadukiza ngo ugiye gutemberayo. Umuntu ashobora kuza ngo aratembereye kwa Mutama. Imagine President Paul Kagame ngo wiganye n'umukobwa wiwe uragiye muhira mu madiva ngo fye, kandi rero batagirira ubwoba baratambikiza mu kwicara. Aratambikiza kabisa klimatizeri gahuha. Umuhungu w'abahungu rero indira Mutama tahe son excellence. Ojya rero nibibazo birakwica utaciye ko na CNN interview, uciwe ko na RTNV, uciwe ko n'izindi televiziyo France 24 kubaza ibibazo probleme arashika. Uricaye umukobwa wiwe yagiye kukuzimana arakuramukije, amakuru yawe aho rero nawe rero kubera usanzwe umuzi ati ibibazo biranyica ngaha tangwe gutamba kwasa mu maguru usore. Ariko ntabwo twabamenye. Witwa nde? Tangura kugigimiza alphabet zidatonze umurongo. Wigira ubwoba turimo turaganira ntabwo njyana ubanze baba bakuzimanye ufata iki. Ubwo rero uri nk'umusirikare ho biba byoroshe ngaho utangwa uco uvuga ngo fata inkozi z'ikibi. Vuga yuko ufata boke baguye nta bindi uko wamugavye yagira akakubaza. Ubundi rero iyo uje hano mu rugo, I think there is something cya kindi hano ujya tubanza kubaza waba waje kureba nde. Kuvuga yitwa Anje. Aho rero ibibazo ni probleme. Nabona ni yehe wabura uwo muvukana tutaba tuzi mu muryango cyangwa se qualify make it clear. Qualifying kuko ntabwo nzi impamvu. Ubwo rero uracabandanya kwisobanura acagera rero kuri etape ushitanga uciye ubwenge besha uko ari ibibazo ngaho udahavu simba. Utanga turigana ku ishuri. Ninde yakweretse inzira igana hano?
ubwo uramusobanura iyo n'indi dosiye indengera butunganaho ukwereka mu rugo kwa perezida wewe nibiki cyongera ukabandanya waba mushakira iki mwaba muri relationship cyangwa se yaba ari ibindi byinyegeje byihishe hari ugiye gusa namushishimye uvuze ko wamushimye rero ni probleme atangura kukubaza so wawe rero barabe ko hari igisanira cy'ubutware basufuma werekana ko yabaye na nyumba 10 wihenda uvuge ko ari umukorodoniye miryango yacu iragenderanira ariko rero papa wakora iki papa afite indoto zo kuba depite hano nta ndoto zihari nta by'indoto zirimo make it clear ubivuge neza wigira ubwoba niwiyakira bahamasha abahungu bararinda mama yangu rero n'abagore ni mubahamasha mbona ari urareka aranda bajya ngo retwe bakataduhamasha abagore hajya Imana ishima hajya Imana yarakoze abagabo ni bakura ubwatsi bakurira ubwatsi Imana hajya yaragerageje iravuga ati ibintu bimeze neza none hajya nkora jewe nibaza iyo Adamu na Eva baza kujya Imana ishimwe nuko bari yitunda iyo bajya pasteke naho byari kugenda gute cyari ngorane urabona umugore n'umugabo bari mu modoka batashe muhira umwe agacika rambu undi agacika jetiri ku gihome ngo fya undi ngo pya mugani wa mutima ngo ni pya 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 harakupyatura nyine monsherano abagore nibo bantu ba mbere basomborose intambara batazi kugwana mu buzima haradutse nta tayikondo yize mawashigeri zero agashaja k'umugabo aramubwira ati aje no gukubita aje no kugumagura nawe ntazaka rushinabe arabiki ntazaka abamukubita amakofe ya koperative sekuru aragisha arampato y'umusaya hewe kivagundukira nyaguhura n'iminsi kutamubwira ahure n'ikidaji ahura n'iminsi gusa ikirundi kirorohereza abantu uko jewe niyo mpamvu navuze ati umugore w'umurundi nukubera ko natomboye nkaronga umurundi kazi burya abantu bafise abagore bavuga igifaransa n'icyongereza bo bafise forufe ni tolerance kubera ko umugore avuga igifaransa nta bitutsi ushobora kuronka umutuka cyangwa umugore avuga icyongereza wo mutuka gute nk'uwo mubwira ngo washanowe gica gitagarani shumubwira ati you poison that's fine ihendera rumutuke ngo wakizezewe très compliqué mon cher ami mugabo je no gishobora cyavuga ati UZZZ bigahuriramo gusa abarundi tutinya kuvuga icyongereza kubera ko mu bisanzwe icyongereza n'ikirundi birasa n'ubwoba gusa none umuntu urashaka kumubwira ati hariya ruguru uzamubwira umutama wa ruguru wumve ko atakwishura uramubwira good afternoon nawe agaca gusubita gute bafata umununi c'est fini abaguhejeje uramwongera ati how are you nawe ati ntawe arariyo hari igihe rero usanga cyamubabuye yabuze ubugari yabuze ubududu ucamubwira ati how do you do ngo nta bududu dufise akurikirana that's completely icayibera ukundi kuntu ucumera uriyataka amashi menshi kuri mutima musabe aze ngaha kandi ahari hafi
Mutima. 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 Nyaruka wacu. Nyaruka wacu. Namahoro tonto. Mumere mikro. Wihangani yashorera ndembeje. Ucaraciye mu izi nkofero ziradufasha. Ego. Ngamba nuzuranye imiswara nk'ama miliyoni. Mumumera amashi Mutima. Umviriza tanga amashi ya koperative. Hari inyuma amashi. Merci beaucoup. Mutima, ikintu ngomba ndakubwire gikomeye. Rindira banza tereke inkofero hajya ntihure n'umuyaga. Imana igukomeze. Merci. Vishu yararivumereye ati uri umugabo w'intwari. Uyu mugabo mugomba ndamusengere nka kivuye uko sivyo. Ego. None ko mbona mu bihari rega naje no ba mu pasiteri indira gatoya kivuye bibyo yamavuga wibaza ko ntobishobora kivuza wumva ikingiri hariya hanze n'imodoka. Haleluya. Ntugire ubwoba. Yesu ikinga yawe arayivuga ati aha nihagarare. Ntugire ubwoba imodoka yawe Yesu arayibona. Ntugire ubwoba muri Eglise Vivante nta na kimwe gishobora kugira ikibazo. Ivyo bibari bitoroshe. Mutima. Sa. Imana yo mu ijuru igukomeze. Ego. Amen. Urugamba rurakomeye. Amen. Kandi urugamba ntigoroshe. Amen. Twahuye ryo rya mbere ingozi uravyibuka. Ego. Ndaguhanura kandi narashimye ingene wagendeye ku mpanuro zanje. Imana igukomeze cyane gose ikujabutse. Twifuza yuko utegura igiteramo kijamo abantu barenga ibihumbi 10. Yo ndarongoye. Kandi abakomediani urazi yuko tukuri nyuma. Yes. Twese atanumwe avuyemwo. Abafatiriwe urabizi ko twakubwiye ko bafatiriwe, ariko kandi nabo nyene bariko baradukurikirana. Yes. Byose biriko bigenda neza. Imana idukomeze tugumane bwa bumwe na gwa rukundo, hanyuma utera imbere nk'umuzinga, ushira Imana imbere, ushira umwami Yesu imbere, kuko nta wundi ashoboye byose atari bo, kuko muri byose nta numwe ashobora kuduhagarika. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje nagomba ashima Imana ico gihe imvura yari yaguye hama canca hano casanga uturato tw'umwana mutoya. Ico gihe nari umwana mutoya. Nagomba ashima Imana ko natwivye batafashe. Imana ikubabarire. Mutima atanze igishinga naye nk'umwana wo mu Kinindo. Umwana wo mu Kinindo yanyoye itabi ryinshi byamunaniye kubivamo, araza na yatoyi wabo. Yesu ashimwe bro. Imana yarakoze. Mumere amashimesho mu pro Yesu. Je ico gihe nari merewe nabi. Yesu ankura ahantu kwirigara, nimo ndakubita umusongo, ariko ubu ndi muri Yesu kandi ndi umutipe. Wawe ko ndi umutipe ameze neza. Mwami Yesu yarakoze ibitangaza. None Mutima waratwibye two turato nyene. Sindavyibuka. Amashi kwa Mutima. Murakoze cyane, mukomeze kudushigikira. Kandi nongere nshimire Bankobu Inoti bagerageje ibishoboka byose kugira ngo bashigikire kino giteramo. Nongere nshimire kandi Wasiri kuba kandi yari yumviriye Mutima ikamugira brand ambassador. Ico ni kintu gikomeye cyane mu bamera amashi
nivyo twifuza. Ikindi naco Savonoro tubashimire kandi nabo nyene uko kuntu mufasha abartiste n'abamizisien mubabe hafi cyane gose. Nongere shimire mwirizindi shimira ko asha sawa. Mwese murakoze cyane, Imana ibahezagire, n'abafana bacu muri komedi mukomeze kudukurikira, turabakunda cyane. Hamak nanje sinogenda navuze, nagomba shimire abakomedien guhera kuri Kigingi, amashimesi kuri Kigingi, amasimesi. Ikindi cya kabiri dukomere amashi Ildephonce, amasimesi. Kugira gatatu arabo tutashoboye kubana kwera bafise yandi mabanga, dukomere amashi Ismail Gasore, amasimesi. Hama je nakinye komedi ndabira kuri aba bantu nibo banyita, nibo baje imbere, nimba no munsi nkora komedi nibo narabiye ko niyo shitse ahantu nkazazanirwa maranda basaba impanuro, kandi ibingira nibo bashoboye kunyigisha komedi. Imana ibahezagire. Tukiri ngaho nyene sindabona mutima anezerewe n'amasi yanyu. Gatoy sindabona mutima yagewe bivanye n'ingene mwamwakiriye ngaha. Tumwakire neza mutima, mukumwakira rimwe kabiri gatatu. Akaruru kesi amasimesi. DJ sindabona mutima ariko aratamba. Mutima nuve ngaho udatamvye sivyo, utambe basa abantu bavo. Erega hari abantu bazi ko mutima yoba no gutamba tabizi, bazi kuririmba gusa cyangwa kina komedi. Tutambire mutima. Ikintu cya nyuma nohereza ko ndashimiye Oscar Village Market, niwe yanyambitse amashimeshi. Isaac TV. Oh.